Bakunzi bacu bakunzi b'uruga BF reka nongenda baramutse ndabaha n'ikaze mu kino kiganiro cacu kigerekezo rya 2023 ukwezi n'ukwa kane uno mwaka turimwo w'2025 no musi injiye kubabwira inkuru ikomeye cyane aho ku musi wejo umuhari wa M23 wagavye ibitero ahasanzwe hari ibirindiro vya FARDC. Aya namwe mu makuru musisanguza kudusangiza kugira ngo tubashe gutahura vyinshi bigiye bitandukanye. Tuvuye ngaho turaza gusimbira neza na neza mu biganiro vyariko birabera idoha muri Qatar, aho amakuru dufise yuko M23 yashoboye kwigumura mw'ivyo biganiro ataco barashika. Ibi navyo musisanguza zo kudusesangurira kugira ngo twumve imvo n'imvano ivyo M23 ireklama n'ivyo ishaka kugira ngo bikunde ibiganiro bije mu ngiro. Rero murabizi simba ndumwe bandi kumwe no wa musisanguzi wacu kugira ngo adufashe tugende gutahura ibigiye bitandukanye narijya muzuka ari inzobere mu gusesangura. Rero mu nkunde ndamuramutse ngenda mu ikaze mwa kino kiganiro cacu, nizera yuko amezeza bwana musisanguzi ntango yenda kuramutsa cyane. Amahoro cyane bwana journaliste, nizere ko ukomeza kugurwa neza Ego kuko mu kanya gaheze twari kumwe cyane gose. Aya makuru twakagomba kuba twatanze ku munsi wejo, ariko umwanya ntabwo wadukundiye n'ikirere imvura yaciba nyinshi n'ibyakunda yuko dushobora gushikiriza aya makuru abadukurikirana. Amakuru dufise bwana journaliste byabaye bibereye muri Qatar nuko umuhari M23 washoboye kwigumura uva mu biganiro uragenda, ariko bikaba byaboneka neza yuko nubwo bari mu biganiro ntibariko barahuza. Byaboneka yuko atamwumvikano baza no gushikako. Wamenga ibiganiro ntivyateguwe muri make neza cyane, kuko urabona ivyo mu vyo M23 basaba harimwo uko hariho urutonde rw'abantu bari batanzwe ngo bashobore kuba bori kugwa, abari bafunzwe bazira imvo za politike, harimwo no gukugwaho ibihano byo gupfa byafatiwe bamwe mu ndongozi za M23 n'ibindi. Ku ruhande nabwo rwa FARDC nayo yarifise ibindi isaba uyu muhari wa M23. Icambere kwari uko iva mu birindiro byose imaze kwigarurira ikamanika inkoho, ibindi bikaba mu nyuma. Ariko mu vyo M23 yo yari yasavye, FARDC yarakoze yarateye ntambuko, hariho abo yashoboye kurekura, mugabo muri aba yarekuye ntabwo bari kuri liste yabo M23 yarekramye ko borekugwa. Yari amazi FARDC yamaze kurekura batanu, iravuga ati twego twateye ntambuko ngiyi kugira twerekane yuko turi mu nzira y'amahoro. Ariko rero byatumye M23 yigumura irava mu biganiro. Magingo ivuye mu biganiro niho baciye banzika n'imigwano. Twibutse abadukurikiranye yuko hariho ibirindiro M23 yakuwemwo, ariko yo ikavuga ko yabitaye cyangwa se ariyo yabyikuyemwo, yabirekuye kugira ngo ishobore korohereza ibiganiro by'amahoro. Bavuga kugira ngo baraye ko botora umuti biciye mu nzira y'amahoro. Yarongeye yavuga kandi yuko ngo bijya birindiro nka hamwe byoshika ntibumvikane cyangwa se ibiganiro bagiyemo ntibigice bitanga ko bizoshoboka yuko bashobora kuvyisubiza. Aha rero abantu baca bibaza bati none imigwano M23 citanguza ku munsi wejo yoba ariyo kugerageza kwisubiza bya bice bavuga ko bivanyemwo? Ibi rero ni ibintu bwana journaliste abantu bariko baribaza ku bwinshi, ariko kandi tugiye kuraba ingene imigwano yabaye biraboneka nkaho koko ari ya migwano bavuga ko bazoca batanguza kugira ngo bashobore kwisubiza uduce bari bavuyemwo. Aha ku munsi wejo M23 yacitanguza imigwano kuva isaa 4 y'umurango, kuva saa 4 y'umurango batanguje imigwano mu gace bita Gikumbi, hama mu nyuma baza kuja gukora yindi migwano muri
Kibati. Naho harabaye imigwano itari yoroshe, ariko haje kuba rero imigwano ikomeye cyane gusumba. Bona journaliste yagiye gutangura isaha 9:20. Isaha 9:20 niho haje gutangura imigwano ikomeye cyane. Reka sindanahita n'imigwano, ahubwo ni ibitero M23 yagabye ku birindiro bya FRDC mu duce tubiri. Novuga ko hashoye mbere no kugira ibintu byinshi byononekaye muri tuno duce tubiri, kuko amakuru dufise yatubwira ko hakoze imbunda ziremereye cyane n'amabombe menshi muri tuno duce tubiri, natwo nyene nutwo muri Masisi. Utu duce twabereyemo imigwano ikomeye bakoresheje n'imbunda ziremereye. Bona journaliste, ni hano nyene muri Kibati. Hano muri Kibati, ku bantu batahazi canke bahazi, ni kwibarabara, ni kuvuga uva warikare werekeza Masisi. No imigwano yabereye muri Kibati hamwe no muri Gashebere. Harabaye imigwano myinshi, ariko M23 ntabwo yashoboye kwigarurira agace na kamwe muri utwo, nubwo amakuru twayaronse imigwano ikiba. Ku makuru twari tumaze kuronka nuko hariho inkomere zitari nke ku ruhande rwa FRDC, ariko kandi hari amaze kugaragara n'ibiziga bishika ku 8 ku ruhande rwa M23. Ibi rero bona journaliste, ni ibintu novuga ko bisa nkaho bigomba bisubiza imigwano itoto. Twari tumaze iminsi M23 iri mu ma defensive, ukuba iriko iradefanda. Ntitwariko twumva ibitero biremereye vya M23. Henshi M23 yaba bwidefande, usibye gusa ko bariko baragera amajanja igisagara ca Uvira, ariko bikabata ku amazi mu gisagara mu karere ka Kamanyora hamwe na Nyangezi. Ahandi Wazalendo na FRDC nabo bari kumwe nibo babagabako ibitero. Hariho umuntu acibaza ngo twitege iki? Jewe nshobora kuvuga yuko M23 yoba yigumuye mu biganiro, kumbure kubera ko boba baronse ibikoresho bihambaye gusumba ivyo bahorana, canke ko kumbure boba baronse iyindi mikenyuro bibaza yuko yobashitsa ku ndoto zabo bariko baribaza. Urundi ruhande naho umuntu akibaza ati kumbure barashobora kubona yuko nyene inzira y'amahoro idakunda, inzira y'ibiganiro idakunda, bagiye muri finale bavuge bati liwa dukubitwe dutahe, dusekeze hama dushike ku ndoto zacu. Reka rero bona journaliste, turindire n'abadukurikiranye, tugume hafi turabe ingene iyi migwano bisa nkaho M23 itanguje gushasha igiye kubandanya, nako bigiye kubandanya byifashe ku rubuga rw'intambara. Asante sana bwana Musesangozi. Hari abantu benshi bari badusavye amakuru yo muri Masisi, nizereye yuko bamaze kuyumva, ndetse barumvise na resultat yavuye mu biganiro byariko birabera muri Qatar hari yidoha. Abenshi ndazi yuko mwari mufise ihamu yo kugira ngo mwumve ibyashoboye kuhavugirwa, muga murumva yuko ataho vyageze, ahubwo bitanarangirika. Rero ntangure shimira cyane Musesangozi wacu we yakoze uko ashoboye kugira ngo ino nkuru ayidushize. Bwana Musesangozi, merci beaucoup kwiyi nkuru ushikirije abakunzi b'urubuga BF. Reka nanjye ndagushimire bwana journaliste kuri microphone wantije. Nizere yuko tuza kwirigwana muri studio, tuza gushikiriza inkuru nyinshi tutashoboye no gushikiriza ku munsi w'ejo, ndetse n'iziri ku rubuga rw'intambara uyu munsi. Cyane gose kananje ndagushimire cyane, ndanashimira abantu bose badukurikiranye. Nizera yuko baguma bagubwa neza cyane kabisa. Nizere yuko tuza kuma tubana no mu bindi biganiro byinshi tugira tubahereze. Bye bye.